Ndabahe mwiriwe mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya télévision Isanganiro kaze muri uyu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi ayuno munsi twabateguriye agizwe n'izingingo nkuru arizo zikurikira. Ikigo kijeje gukurikirana ubuziranenge mu Burundi BBN cerekanye kuri uyu munsi igitabo kirimo ico bita norme mu rurimi rw'igifaransa, ni igitabo kirimo ibishobora kwisungwa kugira amahinguriro canke abantu bashobore gukora ibihingurwa bikurikije amategeko, ni mu gihe amakungu yahimbaza uno munsi ibijanye n'ubuziranenge. Nayo umuhuza w'abarundi ariko ararangiza ikiringo ciwe avuga ko yubahirije amategeko y'igihugu, asaba yuko imbere yo kwinjira mu mabanga amwamwe ndetse n'iyo umuntu ayarangije aheza kerekana umutungo wiwe yabishikirije mu gihe bariko arerekana ivyo urwo rwego yaramaze imyaka 6 arongoye rwaranguye. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Twongere tubahe ikaze mwidonido ryano makuru. Ikigo c'igihugu kigenzura ubuziranenge BBN mu rurimi rw'igifaransa cashize ahabona igitabo kirimo ivyo bita norme mu rurimi rw'igifaransa, no kuvuga ibishobora kwisungwa kugira amahinguriro ashobore gukora ibifungurwa, ibinyobwa canke n'ibindi bikurikije amategeko. Urongoye ubwo ikigo BBN Severus Ndayikengera amenyesha ko ivyo bizotuma abakora ibihingurwa bitandukanye bashobora guhiganwa mu masoko ya hano mu karere canke na mpuzamakungu. Uno munsi turafise urubanza twagize ngaha mu Burundi rujanye n'udutabo turimwo ibintu bigenga ibikorwa, bigenga ibintu, bigenga amaserivisi, arivyo bita mu gifaransa norme. Izo norme mu bisanzwe ni ikintu technique abantu benshi batazi, ni ikintu haba mu bintu canke mu vyahinguwe canke mu maserivisi abantu bategerezwa kwisunga kugira ngo ivyo bintu ari ivyo gufungura canke ari ivyo gukora ibindi vyose gushobora guhiganwa bije ku isoko atamakemwa bifise, hanyuma bizanire ubutunzi uwo muntu aba yabikoze canke umuryango wiwe ndetse n'igihugu cyose. Ndetse mu bisanzwe muri domaine y'amanorme usanga isi yose ari urufatangane. Rero umunsi mukuru turiko turagira ngahe i Burundi n'umunsi mpuzamakungu wamuhimbazwa itariki 14 z'ukwezi kw'icumi kiramwaka. Uwo muyobozi mukuru w'ico kigo BBN Severus Ndayikengera amenyesha ko mu misi iri imbere bifuza ko ico kigo kizoba kiri ku rugero rumwe n'ibindi bihugu vya hano mu karere ndetse na mpuzamakungu. Ico mumenya niki nuko ubu twifuza cyane yuko mu misi iri imbere BBN yoba ku rugero rw'ibindi bigo byo muri aka karere canke ivyo mu makungu biraba ubuziranenge. Ivyo twaratanguye kubikora, tukabikora gute? Twebwe ubu dukora tugerageza kugira imigenderanire n'ibindi bigo dukora bimwe, ibigo vyo muri EAC, ibigo vyo muri Afrika, ibigo vy'Iburaya, ibigo vy'ahandi turafise imigenderanire cyane. Nk'ubu turi muri izo, nk'ubu turi muri Arso, iyo ni kigo kiri muri Afrika kiraba ivyo byose turinjira, tukaba turekuriwe no gukoresha amanorme yabo. Abantu benshi ubu baribaza kubera ibi bintu vy'ubuziranenge ni bintu technique bitoroshe kumva ku bantu. Abantu benshi baravuga bati bidandazwa by'i Burundi ntibisohoka kubera imvo iyi nivyo. Ubu turafise uburenganzira bwo gushobora gutanga amasertifika y'ibintu ku rwego rw'igihugu. Mugabo amanorme dukoresha
na manorme ya EAC na EAC iyakura mu manorme ya ISO international bivuga yuko ubu abantu bahora bavuga ngo BBN ngo nta manorme ifise oya ubu turafise uburenganzira burya turi muri izo bwo gukoresha amanorme yose dushaka kuko hariho procedure zo kubikoresha. Rero turiko turatera imbere kuko dukorana n'abandi, turiko turanagerageza yuko nta muntu yogomba gutera imbere ku rugero rw'abandi adahereye iwabo. Aha abarundi baracyabuze akameremere kubuziranenge, nico gituma ubona ibi bintu bitariko biragenda neza. Ubu rero turiko turabazana buke buke tubasigurira kugira bumve yuko ikintu kija ku isoko gifise certificat, kidafise certificat birazira ko kija ku isoko. Rero ubu turiko turakora iki? Turabuze ikintu bita certification system. Certification system ni iki? Ni certificat umuntu aronka ari ukora mu ihinguriro, iryo hinguriro ivyo rikoze bikemerwa mu makungu, ari service bikozwe ikemerwa mu makungu. Aha muri iki gihugu hariho amashira hamwe amahinguriro atari make amaze kuronka izo certificat system. Rero na BBN turiko turarondera mu bintu bitari bike yuko tworonka izo certificat system. Tubananye nano makuru mu gisata c'imigenderanire aho ngo kuganira n'umugwi wa M23 hamwe no kubahiriza ivyari vyavuye mu biganiro vyaganiriwe ko mu gisagara ca Sun City mu gihugu ca Afrika y'Epfo ari bimwe mu vyokorwa na leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira hagaruke umutekano mu buseruko bw'ico gihugu. Ibi bishikirizwa na Pascal Niyonizigiye akabari umuhinga mu bijanye na politike hamwe n'imigenderanire y'igihugu y'ibihugu nako muradutunge akaba yabishikirije mu kiganiro ku nama gica kuri télévision Isanganiro. Ibi rero muradutunge Pascal Niyonizigiye akavuga ko ibi ari vyo bishobora guheza bigatuma uwo mugwi ushira ibigwanisho hasi, nayo ngo kubona igihugu c'u Rwanda cagirizwa ko gishigikiye uwo mugwi ngo nuko ahanini abagize uwo mugwi wa M23 bavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda. Nibaza ko igikorwa cyane ari c'abanyekongo, abanyekongo hagati yabo leta ya Kongo nabo ba M23 kugira ngo bashobore kumvikana bikana abandi nk'abo mayimayi n'abaki, uko hari amasezerano yigeze kugwa haba muri Sun City na story yabivuze ya masezerano yavuga ayagererana n'amasezerano yarusha mu Burundi yego byabaye Nairobi kenshi ivyo vyose n'amasezerano yabayeho y'ukende bagabura ibiti muri politike, ingene bagabura ibibanza mu gutwara hagati mu gihugu, ingene baringaniza ibintu vy'ubuzi, ingene batunganya ivyo guteza imbere burere aha muri Kongo. Ivyo byose bitegerezwa gukwirikizwa, abantu ntibagende ngo bemere ibintu amahezi iminsi bavyisokoremo. Aha abantu baca bashavura, ugasanga umuntu azi ko ari umunyekongo kuva na kera yavukiye muri Kongo batanguye kuvuga ko ari umunyamahanga ngo kubera avuga ururimi rushaka gusa n'ugw'ikinyarwanda canke avuga ururimi rusa n'ikirundi. Turazi ko hari abarundi bafise n'ubwami muri Ruzizi bakunda kugira igorane tebaho umwami wabo yapfuye yitwa Ndabagoye mu 2012. U Rwanda baruvuga kubera iki? Kubera abantu benshi bo muri M23 n'abantu bavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda, kandi murazi yuko muri intara yacu abantu barajabuse imbibe cyane. Ico gihe nta nizariho nk'ubu imbere yuko bazungu bahaza. Wari umuryango umwe umuryango umwe tuvuga. Hariho ikintu kingora kuvuga mu Kirundi, ikintu bita air culturelle mu Gifaransa, n'abantu basangiye imico ukubaho. Yego no kuvuga ko hariho abantu bashobora kuva nko muri iki kiyaya cimbo bakagenda mu bushi, bakagenda mu Furero, bakagenda muri ntuzeye mu Bahafu, mu Barega, byari vyoroshe. Ni nkuko aba bantu dusanga himbo benshi canke ari za Cibitoki n'ahandi wasanga ari abantu bafitaniye ubucuti n'abantu bo bibushi
za Bukavu n'ahandi twaragenderanira. Hariho n'abantu bavuga ikinyarwanda baje Kongo kera imbere ko ababirigi baza bajya bita abanyamurenge iki. Hari n'abavi ni Burundi bakagenda hari umurenge, urumva abantu baragenda cyane. Turabandanya nano makuru. Umuhuza w'abarundi yavuga ko yubahirije itegeko risaba zimwe mu ndongozi kwerekana umutungo wazo imbere yuko zitangura amabanga n'igihe ziriko zirangiza ikiringo muri ayo mabanga. Byashikirijwe na Edouard Nduwimana aho yariko ashikiriza ivyaranguwe n'urwego amaze imyaka 6 arongoye rwaranguye muri ico kiringo. Edouard Nduwimana agahamagarira ndetse n'izindi ndongozi kubikora uko ibiza shingiro bivuga n'ibwirizwa rigenga urwego rw'umuhuza. Nivyo mu ngingo y'indwi iravuga yuko mu kwinjira mu mabanga no mu gihe yavuyemwo umuhuza w'abarundi aheza agashikiriza amatungo afise. Nagira ndamenyesha yuko twabikoze, cyo kuba twaragikoze. Amatungo dutunze twarashikirije kuva tugitangura amabanga n'ubu mbere yo kuyasozera. Ejo ku munsi wa mbere twagiye muri sentena inyuzwa kuba dushikirize amatungo dufise. Duterana intege n'abandi barongozi bose abo ibwirizwa risaba yuko cekogwa bogikora kuko ni muntu mbere yo gutsimbataza intwari bereye. Nta kinyegezwa kirimo. Ivyo twabishikirije muri sentare yubahiza muri Cour supreme si binyegezwa. Wo wese yifuza kubimenya arashobora kugenda kubiraba, na ministère public ikeneye kumenya ati mbega Nduwimana Edouard atunze ibiki irashobora kubiraba, naga turashobora gusigura niyo tuba twarabikuye. Murumva rero yuko ari vyiza wowe wese oba yegwa namwe ni co gikogwa yuko yeza akagikora kuko biri mu bituma intwari bereye isimbatara mu gihugu. Nina hano rero duce turangiriza ko amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Dushimire mwebwe mwese mashoboye kuyakurikira. Shimire na bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Ibindi biganiro biracabandanya.